Abakuru b'amakartier atandukanye bo mu gisagara ca Bujumbura ngo barahura n'ibibazo byinshi mu gihe bariko barangura imirimo yabo, bakavuga nk'abasuma biba bakoresheje inkoho kandi bari mu migwi, bakavuga nk'abantu bakora amakosa bagaca bavuga ko ari abantu bakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi n'ibindi. Kuri ivyo no ku bindi vyabajijwe, umukuru w'igisagara ca Bujumbura Fredy Mbonimpa yatanze inyishu. Hari mu kiganiro uwo aramutswa igisagara ca Bujumbura yariko agirana n'abakuru b'amakartier hamwe na bamwe mu bapolisi. Hari kuri uyu wa kane igenekerezo rya 17/0 umwaka wa 2019. Yekwiye bagenda bambaye impuzu z'igisirikare bari organize aho bari kuramene ibademantere n'abatafashe bafatwe kuko abo bashobora tuzonera karambara. Rero nariko ndavuga nishimiye conseil municipal na regional ingene babonye yuko iyi kampanye twashoboye kuja hamwe tugakorana duhana inkuru kandi tujana bigatuma atamiragwe iba ku rwego canke ruriya, ico gituma twashitse ku ntambwe nziza. Yavuze aha na hariya usanga hariho utuzu canke ibikorwa bitemewe ugasanga birononye amabarabara. Nibaza yuko ivyo murafise ingene twobikora kugira z'amadesante kugira dushobore kubikorera hamwe, tugire appréciation hamwe, dufate ingingo hamwe, ntibavuge ngo nibanaka ngo bariko bagwanya banaka. Ico rero nibaza abakomiseri kominale bari ngaha, abafutaneri ngaha, abashinzwe zone bari ngaha, nose identifiye twokora synergie kugira babone ko turiko dukora turi hamwe. Ivyo rero no kubishima no kubandanya dushigikirana mu mirimo ya misi yose. Alexandre atwara terroriste yashatse kutubwira ko ni nkabiga twavuze by'amakomite mixed no kudukaburira kugira ntitugume tubona ibintu muri byiza ngo umutekano uriho, kandi mu mateka twarasanze za Muyinga, za Kirundo n'ahandi hamwe hari amashuri yagiye aramenyekana cigihe usanga abo bana ariko bigishwa ibintu bijanye na terrorism. Murabizi ibyo byagenda vuga birasamburwa. N'ubu rero amakuru adusubira hariho bamwe bashobora kuba bagenda ama formation nk'ayo. Icyo gituma rero kumbure mu manama akorwa amaseansi yobaho abantu bakababwira inyifato no kuraba cane uruja n'uruza kugira ntihagire abo iterabwoba baduce mu ryahumye, kuko ntituri alabri ariko turashobora gukingira hamwe twese tuzishizemo kandi bikaza biravugwa bikigishwa. Munyakabiga badubwiye ibintu bibiri ariko cyane cyacanganya n'ico uwo musazi. None tubareke ngo nuko bakuze cyangwa basara bonone ibintu. Mu bintu igipolisi ciza do proximity kirase n'ubuhinga bwo gutunganya umutekano, kumbure gufufaza cyangwa no guhana. Wowe wakivuze conseil municipal ari ngaha, umuhanuzi wanje umutekano ari ngaha, kominale ari ngaha n'abashinzwe de poste. Abo bantu ntibabandanye konona bitwaje ibinini. Nitworera inyishu ngaha muri inama, ariko birashoboka kuko ejo nawe yotemagura umuntu tuzoguma twabura umusazi. Reka cigwe neza turabe inyishu twobatorera abantu ana ngo iterabwoba mu Buyenzi. Uriya kumera kuja imbere y'abandi bawemeye vyose, iterabwoba ririmo kandi mu gisagara ubonyora ku nyungu z'umuntu. Wagira ngo uragize nakumva aragutelefone n'ubundi akagutelefona n'amamenasi akaba, ariko numvise wahagaze neza. Ntagire umuntu azoza yitwaje umugambwe cyangwa ikindi gikenye ngo abuze
ingingo ko zijya mu ngiro bone mukora akazi mu mategeko hanyuma uzobagora mu bweshe bw'zone abanyabuyenzi arabazi imyaka ine ngubuza musitanteri z'igipolisi z'umukuru w'igisagara tuzobaseruka kugira tububahirize ibyo rero n'ibisanzwe iremeranya barari gukorera turazi mu Kamenge mushoboka quartier yahagaze neza yarokiye mu mpimba kubera iki abujije ariko arasambura y'amazu basamaniramo kuko bene utwo tuzu abantu bato bato ivyo rero mu kazi haraho risque d'imetier ariko nituzogaheba tuzokora turemye ziva mubigisha abantu mubavuga ijambo ry'Imana nabonye niberewe yuko boza baravuga ibyo bashakana cyane cyane bishobora gutuma bene gihugu bajuragirika nta muntu rero ari mu ntara azoturenza ijwi nta muntu ari mu ntara azokwigira ibyo ashaka na cyane cyane ibyo dusubiza inyuma mu mahoro n'umutekano umuntu wese afashe inzira itari n'umugabo hakiri kare agahanurwa vyanse agahanwa tugasaba n'abanyagisagara batwumva umuntu afite icyo asaba agisabe mu mahoro n'umutekano nta yegeregere nta miyamamazo nta gikorwa n'imwe gikorwa kitasabiwe uruhusha mu bajeje intwaro ivyo rero tubivuga kugira dukingire kugira amategeko yubahirizwe ivyo navyo buramatari cyangwa kuri gisagara ntavyo kwishoboza intwaro yo hasi itariki irakurikirana igipolisi n'ubutungane n'abanye bajeje mu makomite mixte de sécurité tutarikanuye ujanye rero n'abapeje yakivuze amapeje umwe nacyafuza abandi kandi hariho uwo muzi utabeshera no gutanga raporo hanyuma abamutwara bakabikurikirana kenshi rero na mu ntwaro tutavyorosha bashaka ibyo biyumviriye ko bigenda ariko amategeko avuga ibindi naravuga umuntu ateza kujya mu gasho ugasanga gufunga umuntu navyo bisaba igituma na cyane cyane twarigeze kwivugana yuko chef de poste na chef de zone mu gitondo bazaraca mu gasho bakara abantu barayeyo bakara ko abo bantu bakwiye kuguma mu gasho nuko butaha kuko gufungwa ni ikintu gifatwa kugira bakingire la société cyangwa umuntu mugabo upfa gushwana n'umuntu gatoya akikora kwa chef de poste cyangwa kwa chef de quartier nguyo no mugasho ivyo turazi ko biba namwe rero mutunganiriza abantu mubahanura munaniranye ahanwe